Ndabaramukije ndabaha n'ikaze bakunze bisamirize n'imbonesha kure bontu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro uyu n'umwanya w'ikiganiro gato karakura ikiganiro mutegurirwa na Jean Pierre Nkunzimana ikiganiro cono munsi kikaba cadushikanye mu gisagara ca Ngozi aho tuza kuyaga na Ntiringanya Emery hamwe na Nishimagizwe Anatole basanzwe bakora imbabura zitandukanye muri ico gisagara bakaba bashikirije ko bagiye hamwe bashika 12 mu ntumbero yo kubandanya biteza imbere muri kino gihe bakaba bemeza ko bamaze gushika ku bitari bike bakavuga kandi ko imbabura bakora zisanzwe zikingira n'ibidukikije bagatanga n'impanuro ku bandi kwiga kuja hamwe kuko bitanga umusaruro. Jitawe gukora imbabura niga mu wa gatanu primaire ari mu 2007 kugeza no munsi. None wavyimviriye gute kumva uravuze ko ari ibintu watanguye kera wavyimviriye gute? Jiwe hano navukiye ni Gitega abita Izege harabaze ko abeshi mu kibano twazikora batwe bwa mbere nk'abiryohera mugabo twaze ko tubigira umwuga. Yego numaze kubigira umwuga mubona vyifashe gute muna harakunguka mumaze kubona? Bo mu bisanzwe umuntu haravye muri rusange bimeze neza kuko umuntu turafungura turamba turi amazu tutunze n'imiryango. Yego ndabona turakura cyane naho uri kurakura ubona akazi ko gukora imbabura nkuko uvuze ngo karagufasha muri bimwe n'ibindi cyane nko mu gutunga umuryango n'ibindi ubona gafasha gute nk'abandi ndabona kumengo urakoresha n'abakozi ubona byifashe gute? Mbo mu bisanzwe gifashe neza muri rusange nkona yivuze bwa mbere kuko twebwe ngaha hatabaje nashika nka 12 gutyo 12 kwa mukobwa umwe nadufasha mu bucuruzi rero abaje bose 12 turabayeho nyene ko bandi bayeho mu iki gihugu navuze ko dufungura tukambara tutunza n'imiryango. Yego nivyo uravuze yuko mwagiye hamwe kugira ngo mukore ikintu nk'iki novuga ko cagutse none mubona abo muha ubuzi mubona bashobora nabo kwitunga bivanye n'ukuntu mubahemba? Yego amwe tunze imiryango harimo abagabo hamwe n'abasore buryo umuntu umugabo tonze ahantu ukweza abana takintu yunguka yoca bivamo mugado kwa nyaka ishaka 3 dukorera ngaha nyene kuri barabara rya mbere. Yego mwavuze yuko imyaka atari mike muri ko murakora aka kazi k'imbabura kandi mwavuze ko mukora imbabura zitandukanye mbega zimbabura ndabona n'ubwoko novuga ko butamenyerewe mbe muri mwaributse gukora niza abantu bato komengo hari izo mbona mengo zazimvye. Yego ngaha dukora imbabura zitandukanye hari bikiti z'icuma bikiti z'ibumba sinzi ko mwinjiye sindumaze banyajya muri saro sare zihari bikiti z'ibumba zanzo imwe zomaze menyeresha cyane nga muji wa Ngozi hama twakwanga imbabura zimvye zigura abantu tuvuga abandi biyubashe bari VIP imbabura bikomeye ifise ubukomezi iramba kandi zikanya n'amakara ku rugero rwa 30 kwijana tadufise tukamaro ijya y'umuzingi sinzi ko ijya y'umuzingi ni inkuru yiyi ni ncayeko wambe n'intoyi ncayeko iyo kamaro nayone ziganya amakara ku rugero rwa 50%. Siwa ngo nyimbuguze umufuko w'amakara akoresheje ukwezi kumwe cukosha amezi 2 tadufise n'izindi ngaza z'amaresitora mwazibonye ibi binini cyane imbabura ikomeye kwa mu resitora kenshi dushora musaka Bujumbura ko ino ntabeshi bazigura dushora Bujumbura. Yego none muri ko muraraba ivyo mukora mbe muratera na cyane mu iterambere ijyaho mubaye na cyane nk'ikomine n'ibindi kugira ngo igihugu naco kiyatorera ko yoko biciye mwakaze kanyo ko gukora imbabura mu kongera mukazidandaza. Iyo dushoye ibintu turabugura tutangiye kori mu gihugu kumbure mwari magahembwa umusirikare nawe agashikirwa sinzi ko bahembwa niko twatubaha ubundi wose agashikirwa mu gihe twashikori kindi naco mu iterambere ry'igihugu turashiramo uruharo runini koko mwana igihugu wese akeneye imbabura inzu yose mu Burundi ikeneye imbabura kandi imbabura nziza keze nivyo twakora vy'imireko fabrication locale iyo nayo iyo umuntu afise ikibazo azanga akatwita tukamutunganiriza. None muri ko muraraba murabona ko imigambi canke ivyo umuntu yumviriye bishobora
guteza imbere ubundi kuko nga abantu nabwiye ko turi hagati ya 10 na 12 gutyo kuko hari umwe musitatonze rero n'abandi bagiye ubundi buzi atandukanye kuko dufite ubuzi bwishi aha mu gisagara ushaka kwimireka ku mazu y'abantu ariko usanga mukiyakeneye komande usanga mukiya ko tukamushikira mukira ko tushika kuri tere tukamukorera ivyo akeneye hanyuma nkwa kimbajije ati ubona abandi bagira utubona abandi yamigambi bashaka gushika bayishikako nabwiye ngana musanga kana kazi kandi karahemba vanye ko twafitanye amasezerano hagati yacu tuzohembana gutya musanzwe abantu mbona musanga bimeze neza muri rusange Ego ikiganiro tuko turakorana ni ikiganiro gato karakura uri kuraraba urabona ko gato gashobora gukura gashoboka kuko impamvu gato gashobora gukura natwe twaye tukira abana ibintu twabikora nko kwiryohera ugakora nyene ugahona imbabazi 3 kugira ngo uronke amafaranga kumwicayi mugo uwo tubikora nk'umwuga musanzwe twarakuze tugwa hano bakuze batonze imiryango kandi iterambere. Ego mwavuze yuko mwaciye ku ntebe y'ishuri ari ibintu mwatanguye mukiri bato none muri ko muraraba ari abaheba amashuri basanga bacahitamo kuja mu mabarabara akwiga imyuga itandukanye mwebwe mwababwira iki kugira ngo nabo bumve ko bishitse ishuri ntibikunde kubandanya ushobora kubandaniza mu wundi buzima kandi ukabandanya wibeshaho wisununura mu miryango cyangwa n'ibindi bikagenda neza ako uja mu zindi ngeso nk'amarigara ubusoma n'ibindi kugira ngo nabo bige kwitunganiriza imirimo abanyeshuri mu bisanzwe umugabo mu bintu wo koroga umugabo wose ufata uri umujene ki active ufise inguvu urakubesha wagukiza tukaba tubona bakora tandukanye bari mu matafari bari mu bindi bose barabayeho rero bijya bintu dushaye bishure ngo washa mu marigara bijya no bubegito n'umujene kwiyumvira ku iterambere gejo haza. Ego wewe yanguma ngaruka ku myaka werekanye ko gato gashobora gukura uri kuraraba nibiki haya canke wovuga umaze kubona haruhande yo gutunga umuryango cyane cyane biciye muri aka kazi kanyu gukora imbabura. Nakubwiye ko je ntavuka ngaha Ingozi mvuka Igitega burya icame cyo kwihana no kuba uva ahantu muji kanaka waja mu wundi ushobora gufungwa kabiri ku munsi usanzwe nico icame cyo niteka ico oni kintu usakinaryoshe ku muntu kuba ahantu nezere kwaba nk'iwanyu byo biryoshe. Ikindi naco bo ahabeshi muri twebwe washika imiryango bushasha urya umashinze umuryango akeneye ibintu vyinshi byanye n'uburyo na bamusanga tumaze kwa dufise amaroje mayi wacu umiji kanaka. Ego none muri ko muraraba mukuru y'igihugu yaravuze ko umuntu wese mu vyo akora yokora yisunga imbono kazoza y'umwaka wa 2040 yego cifashe umwaka wa 2060 igihugu kikaba giteye imbere nuko miko muramo biciye mwakaze kanyu ko gukora imbabura mwongera mu kazidandaza murabona ko muzoterera mu mbono kazoza. Mu bisanzwe umugambi twitwawumviriye ko kuko tuho dukora imbabura zisiganya ibiti cyambere hotera imbere uba mu bugaragwa yo gutera imbere ubanza kuziganya ibidukikije ama imba mubona hariya hepfo twaimbabura zijya zimwe za kera kuko abana gifasa uburyo bukeyi batoyimenyera vyoroshe buryo umuntu amumenyereza bukebuke tutamenyereza tukabaheza 5,000 mugabo tubeka yuko vizo y'igihugu gifise ari ko ari ibintu bikingiye ibidukikije rero twaye mbona kazoza twaza kwembabura zibikingira ibidukikije kugira ngo musanzwe tube mu gihugu ciza kirimo ibiti bimeze neza uko umunsi batemye ibiti vyinshi hatera inkukura gatebuza usanga muri yateye hariya hepfo biratwawe agatera ugasanga musanzwe twitafashe iyo ya vision mukora imbabura zibika zikingira ibidukikije. Ego muri ko muraraba murabona neza ko igikorwa mwatanguye gishobora kuzoterera cyane gose tuhejeje kuyagirwa yuko iki kintu cyo gukora imbabura mukorera ngaha mu gisagara ca Ngozi yuko ari kintu novuga mwagiye hamwe kugira ngo mushobore kwiyungunganya. Wewe imbere yuko mutangura ibi byo gukora imbabura nta bindi muba mwarakora?
mu kubitangura ico gihe novuga ko twari dukiri abanyeshure, kiri umunyeshure nta projet yindi uba ufise uretse kwiga gusa. Umuntu agaca abikora ku buryo bwo kwiryohera, aronka udufaranga duke duke two kwifashisha. None abo bitanguriye ku bwawe ubona gute? Novuga yuko harimwo akarusho ko biratuma uticara, biratuma ufise utuntu tukokipa, utuntu uguma muri make birakurinda kuyerera kandi n'uburyo buke buronka. Ego uriko uraraba murakora imbabura n'ibintu novuga bisaba ubuhinga biba bitamenyereye gukorwa n'abantu benshi, kuko imyuga iratandukanye. Hari abadandaza ibintu bitandukanye, hari abo usanga ariko bararima mu ntumbero yo kwiteza imbere, ariko mubwo mwaciye muhitamwo kuja hamwe mu ntumbero yo kwiteza imbere mubicishije mu gukora imbabura. Mbega izi mbabura zanyu n'akahe kabijya nkawe ku bwawe ubona zifise abantu bahurumbira? Imbabura dukora hano hariho izo bari basanzwe bamenyereye, izintu abantu bose bakunda gutekako, ubwo hakaba n'izindi sinzi izindi mwabonye zifise ayandi mabara bazita bikigiti, ukuvuga ziraziganya cyane amakara gusumba, kandi ufise n'udukwi urashobora kuducana. Novuga yuko nibazikunda nibazimenyera zizoba ari imbabura nziza cyane, zizofasha cyane mu kuziganya amahera umuntu yahora akoresha y'amakara. Ico ni kimwe mva mukunguko. None ku bwawe uri kuraraba urabona ko imigambi canke ibikorwa bitangujwe n'umuntu birashobora guteza imbere uwundi? Ego birashobora guteza imbere uwundi, kubera ko burya umugambi ntushobora kuwukora uri wenyene, urakenera abantu bashobora kugufasha kugira wa mugambi wawe ushike kure. Babantu bariko baragufasha burya nabo nyene uba uriko urabateza imbere. Ego ikiganiro kuba gifatiye hagati ni gato karakura. None wewe ku bwawe aho mutanguriye kino gikorwa inyuma sinzi ko byakunze kumangiza amashuri, sinzi byarakunze? Byarakunze ko tuyabandanya. Ego murayarangiza? Ego inyuma yo kurangiza amashuri ndumva tiko tuvugana n'abantu bamaze kubona byinshi. None inyuma yo yarangiza mutanguye ibi iki kiyoca ubwira umwe n'uwundi mariko badukurikirana kugira ngo bumve ko inyuma y'amashuri ubuzima bushobora kubandanya kandi umuntu ariko arihangira imirimo? Muri make novuga yuko iyo uhejeje amashuri ubuzima buteba buhagaze. Ni ukuvuga bisaba yuko umuntu ashakisha mu myuga iyo ariyo yose, ntagire umwuga n'umwe ukengera ngo ntiwokubeshaho. Umujene ariko aranyumva ni ukuvuga nawe nyene yobandanya yiyumvira ku wundi mwuga, ntagaye umwuga ariko aho ukora umwuga uwo ari wo wose ushobora kumubeshaho. Ni wewe nka wewe n'igiki nk'ubu urata nyene kugira ngo ushobore gutera intege n'abandi na cyane nk'ugwaruka ndetse n'abamaze kwisununura kugira ngo bumve ko ubuzima bushobora kubandanya kandi ukakora ibikorwa bitandukanye na cyane nk'amwe mwabicishije mu gukora imbabura zitandukanye? Kuri uyu mwanya sinovuga ngo wakirahari, ariko muri kazoza ndabona yuko ibintu biriko biragenda neza, kizohavura kiboneka. Ndiko ndabona yuko iterambere umuntu ariko araribona iyo rica. Urabona neza ko akazi ko kuri imbabura gashobora gutungwa ugakora nk'indi myuga? Ego karashobora kumutunga cyane. Ego kuba ariko baradukurikirana bariko baratura babongera batwumviriza, nize impanuro bahana cyane muhereye kugwaruka kandi n'abandi bumve ko ukoze bidasa no kuja kwiba nko mugenzi nko yabivuze ati umwuga mubi ngo no kuroga, kugira ngo nabo bumve ko iyo umuntu akoze bishobora gufasha umuntu muri bimwe n'ibindi nko kwiteza imbere, kubandanya baho, gutunga imiryango n'ibindi. Guharuka no ruhanura ko gukura amaboko mu mpuzu, rugaye akazi akariko kose. Kera kano kazi baragakengera cyane ntibakabona nk'akazi, ariko ugiye kubiraba ukinjiyemo ndani karashobora kugutunga, kagutungira n'umuryango, ubuzima bukabandanya neza. Rero ntihazogira ubukengera umwuga uwo ari we wese wose, ahubwo
ashobore kuwukora anezerewe. Buryo ibanga ryo kuba mu kintu no kugikora unezerewe. Dusenge Ibrahimu hamwe na Havyaimana Innocent baronse akazi bakaba bashima kuko ngo bahakura ibitari bike bagatera akamo n'abandi kwiga kubaho bakoze kuko hariho abenshi bashaka kubaho batarushe. Byifashe neza je ndashima cyo gufungura kiraboneka ico kwambara yego n'akarja do poshe irasiyo ntibura kuko barantumye ko baravuga ati twebwe toza turafabrika dukora nawe kubera uri mu pensre ucu zirasiga numva n'ibintu byiza cyane ako kama banteye numva ni sawa urebaza barakora nanje nongera ica siga ndangi rya bleu usanga ari mbabura nyene isa neza cyane. None uri kuraraba hariho abenshi usanga ariko barakora imigambi itandukanye ugasanga ntibahitamwo gutanga akazi ku bandi kugira ngo nabo bashobore kubaho neza batibye cyangwa badaciye mu zindi ngeso. Aba bantu bavuga ko iki cyane cyane ko baguhaye akazi kugira ngo n'abandi bumve ko imigambi bogira boshemo abakozi kugira ngo nabo bashobore kuronka ikijumba. Oya muri make iyo ugize projet ukagira nk'umugambi canke uruganda dufate ikintu nyene gikenera abantu benshi ntisivyize ko ucuvyikorana wenyene ngo no vyishoborana ubukeneye nk'uwundi muntu agufasha mw'uwo mugambi kandi ni vyiza gufashanya gutanga ubuzi kuko hari abandi babashomereye babuze ivyo bakora abirirwa baragerera akata mu masite yagira mugo mwiyegereje ntaburi kintu agufasha nimba arakana guhereza ugateranya nawe ashira ugasanga wa mugambi wawe wipfuje uranyarutse kandi ugenze neza. Wowe aka kazi bakishimiye baguhaye? Ebana je no kuri sinedoga irasiraboneka umushara nkabona ko ari sawa nanje nkaryoherwa kuba bakora nanje nkashikirwa ku gikorwa canje cyo gusigira. Yego wewe wavuze ati ngo ari jado poshe umva jado poshe sinzi ati ndaronka agafaranga nshobora gushyira mu mufuko haruhande yuko nshobora kuba nasomiye umuryango. Bega uri kwaraba urabona nawe ko hariho imigambi uri kurategekanya na cyane mu ako gafaranga uziganya kugira ngo nawe ejo canke hirya yejo umwana azabandanya aronka gutegekanya ni byiza kuko ushoboye kuronka agafaranga ukoze akazi ukaronka agafaranga usaba gutegura utwubika bora ejo ushaka kugwara cyangwa ukagira ikibazo kanaka siyo mpaka ngo ucutora yose ngo ucugenda ngo wonone umenya ko hatena kuba kazoza ejo ushobora kugira ikibazo ukikora muri twatundi wabika ubika rero ni byiza birafise akamaro. Yego cutanga impanuro rero ku bandi bantu bakunda kuba bari kubatembera ugasanga nk'ubahaye akazi nk'aba bakora imbabura cyangwa ngo jengwa ku kazi umwaka uja guteranya imbabura cyangwa gusiga imbabura ngo barakaza bampaye ngo sinogakora basanga ko basuzugura akazi nakaye kajambo babwira nkuko wajijutse ukaza ukora gusiga izi mbabura novuga zikoze ku binga bwa none kugira ngo nabo umve ko akazi akariko kose gashobora gufasha uri kwagakora uko hawe akazi kandi ukaburi kwagakora ukabandanya wisununura barisununura ubwabo nawe ukisununura urumva n'ikibano kirashikirwa ugasanga abanye n'ibindi we n'igikiho cyubabwira muri ya ntumbero yo kugira ngo nabo umve ko iyo umuntu akoze bimuha iteka nko mu rugo ari nk'umugabo nkuko nawe wabikoze. Je icyo no bivuga ko no bivuga kirazira gusuzugura akazi kariko kose. Ubonye umuntu yateye imbere kubera akazi kanaka uca wifuza ngo bijya bintu ngo yo byo bagwanje kandi utazi ngene yabiruhiye. Akazi rero kariko kose kwaba kugira gute akazi kabi kazana keza uraduga buke buke uhereye nko kw'ibyo byo gucura ukagenda ukaduga basanga ugeze ku rundi rwego rushimishije kandi wahereye ku kazi gatoya. Nagarema n'urwaruka abajene ukunda akazi ni ibintu byiza cyane. Akazi ko ariko kose ntutinya ngo gucafura kujya bonaho mekanisye ngo aracafuye ngo sizimagirisi ariko umenye ko kajya akazi kiyo kamutunze kandi ashaka kwiteza imbere
bivuye mwako kazi nyene benshi basuzugura bakabona umenga ntaco bizovamwo mugabo bigatinda bigatera imbere. Abajene rero ndabahanuye kwiga imyuga pana kumarigara pana kuyerera ugasanga bagiye kwiba kubera iki urakenye kandi ufise amaboko ushobora gukora umwuga wari wose ukiteza imbere. Yego hariho impararo abantu baharaye ngo agasara bwayi hano masate ko twakorana cyo kiganiro ugasanga ngo agasara bwayi aho kwegera aba bamaze gukora imibe n'imigambi kugira ngo basabe ubuzi abo bo ntaco babwira bavandure nubwo gusara bwayi bwa misi yose. Ibintu by'ubusara bwayi navyo biramaze imisi bigirira abajene nabi. Urumva ko kuja guhiga icakora akaca abona abandi bayaciye bariko barinywera nk'utuntu baryohewe akaca yipfuza icotuma nawe amera nkabo. Bo uca bakorana kumusororera nyene utwo tuntu ntibamwereke iyo bayaronderera. Ukuvuga no hanura abo bajene pana kuvyukira mu nzoga ukirwa mu nzoga kuko nta kamaro. Vyiza utumukurikira abo bariko barakora bakakwerekera ati nawe uzoyironderera uku ifi ntibakwigisha kuyirya bakwigisha kuyiroba. Ntaje ndiko ndabiraba ndiko ndakora ku kazi mbona basi ari vyinshi basi nahinduye kuko hariho ibintu ushobora gukora basi ugati kuriteza imbere. None nakazi katanovuga ko katamenyerewe na benshi, nakazi usanga gakogwa na bake ugakera abana gasuzugura. Wewe kubgawe ubona ku kazi naho basi abantu benshi baragasuzugura gusa nubwo bagasuzugura basi wakizuka kamenya kugakora. Hariho ubundi buzi ushobora kuja gukora basi uvuga ati ce nk'akazi doba narize nkamenya kariya sinoshobora kukavirira. None uri kuraraba urabona neza ko iyo umuntu atanguta imigambi ishobora gufasha abo yahaye akazi. Arashobora gutera imbere bivanye na decision abari karakorerako kuko agakwirikiranye nta ngorane n'imwe. Wewe uri kuraraba ubona ushobora canke uri kuratera imbere biciye muri aka kazi ko kuri Mbabo? Basi je nk'ubu basi nkaho ngeze ku ruhande rw'iwawe. Ku ruhande rw'iwanje je basi ndabona ahantu ngeze na nivo ndiko basi ngeze ku ubu kuko kubera kano kazi basi ndiko ndagakora basi biratuba hari ibintu byinshi cyashobora guhindura ibinteze imbere. Ego none aba bantu batanguje no mugambi n'icyo babwira? Jewe nk'ijambo nababwira nyakuri je kweri aho ngeze kweri basi aho ngeze ni kubera nyene ku bwabo. Je icyo nababwira nuko ndabashimira gose. Ikiganiro cuno munsi na kirangiriye tukaba twayiko tuyaga n'abakora imbabura zitandukanye bakaba babikorera mu gisagara ca Ngozi mu ntumbero yo kubandanya biteza imbere. Ikiganiro mutegurirwa na Jean Pierre Nkunzimana turabikebanuye naho ubutaha.